Kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 10 uno mwaka umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yifatanije mu bikorwa rusangi n'abanyagihugu bo ku mutumba Sampeke zone Bigina komine Makamba y'intara ya Burunga. Muri ivyo bikorwa Reveriyano Ndikuriyo yamagariye abavuka komine na cane aba zone Bigina ku mutumba Sampeke kugira imbono y'imiryango yabo. Mu mugabo twasabye yuko umuryango wose ugira imbono. Mbewe ugiye he wewe mama papa n'abana ubatwaye abana bawe. Gira imbono y'umuryango ubereka aho uzogeze inzu ngene uzogenda urayihindura ibe nziza. Kubera twiyumviye ko twoshirira etage ngaha kugira basi batangu kwibaka etage. Hano kubaka izo zigenda uko zonyene. Ahizi zuzuye igeretse kabiri iko madara 2 ni gatatu ijya ni rimwe iyi risanzwe cyo twubaka niyo umugambwe. Ubu mwaka twawitiriye ibikorwa amajambo make. Ibikorwa byinshi amajambo make. Abantu bavuga amajambo bagabanye. Chapa kazi, tafuta hera. Kandi yarose yabikeneza. Uyasesa muntu. Hari umuntu arose amahera cha yigina. Ugasanga reka bwira ngo ngukume ngo mwanyotewe ngo nabo bakamwe kamwe. Wowe uje kwasororera. Muhira utatanze rirasi. Umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ati mu kwiteza imbere mwijukire n'igitegwa civoka kuko kiri mu bizozamura ubutunzi bw'imiryango. Bakiri kumenya mbega ko twatanze intumbero. Umwe kugira kabiri uzohera mu kwezi kwa gatanu itariki imwe. Mbega izone Bigina komine Makamba tugejeje. Abandi nababwiye bavyumva gatanu. Mu Ruyigi narababwiye baca barahaguruka ni Karusi niho hambere umwana ntabwo kubaka amahinguriro hari ihinguriro umwana bake mu Ruyigi amahinguriro abiri leta yarampayibanze none twege tuzokubaka amahinguriro gute tutazi ivyo mwateye twohingura Nika niho none iterambere muzoba munzu ngo ngiye Bujumbura ika ntasha gutera imbere none amatongo ntimuyafise kuvuga kwa Adriano kuduga hariya hose kugenda gushika ibara kwa ahari motera amavuka isabi ko sinkamera kwa waje ko sinkamera iyo mayego sinkamera ni hari ivugiza tuzikoje tuzana ihinguriro none amatara ntubona ko yaje ikari ryo terambere ntimuzovuge ngo bizokorwa hari kora ngaha ibihumbi ijana bagize ku bihumbi ijana bijamo muri komine zosana n'ihinguriro mutana bakwitira mu majana 2 ibiti by'amavuka abandi batangwe gukama eri ivoka rirakamwa bafata ivoka bakarivundika rigasha barisya ibishishwa ivoka na cyakindani barasya byose babigize rero bivamo amavuta Iritiro rimwe rya 50 dukuyemwo hanyuma byo bishafu navyo gaca biba masi. Muri uko kubahimiriza Reveriyano Ndikuriyo akaba yamagariye abarundi bose muri rusangi gukura amaboko mu mpuzu bakore mu ntumbero yo kwirinda ifashanyo kuko ifashanyo zituma abantu banebwa. Tugira imbono kuko uravuga uti none amahera nzo yasabandi nta buri utagira na senge arisenga. Hari abantu bamenyeye kuva twikukira batunzwe n'ifashanyo. Twetwa tutifashanyo ni nziza. Muga nta gufasha imisi yose. None umuntu umenyeye kumuha ibihumbi 30 haracha yibaza ngo ni uburenganzira bwiwe. Ukazobora ku telefone. Beka akantu kutaransunikira. Akaye. Naki wawe. Ega hari abagira kamenyeye. Nende urumva ko abantu bavuga ngo bagira neza ngo badufashe. Bagufasha imyaka ingahe. Ukiri umwana bafasha so wawe nawe wakuze bagubana yo gufasha aha mu mutwe Imana yaduhaye ibintu bipanze yaduhaye ubwenge yatwimbi kwanza yaduhaye umubiri twese umubiri twese urumva rero ibintu byo gusega ibintu byo kuvuga ngo bagira neza genda murambira abantu turafise ingorane nivyo mugari wanze atera umuntu twaravuga twikukira igihugu gusega gusa. Ivyo bikorwa rusangi vyabereye ku mutumba Sampeke zone Bigina komine Makamba y'intara ya Burunga
bikaba vyari bigizwe no gucanga umusenyi n'isima mu ntumbero yo kubaka inzu z'uburaro n'ibitaro kuri uwo mutumba. Ibikorwa byatangujwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4.